byarashika nk'ubu bakanyihereranya bakambwira ati ubwo ntiwoba uri mu maraso ntiwoba uri mu bihe hama nkababwira ati oya mu minsi ya mbere kenshi narabubahiriza vrema ivyo bihe nabigiyemwo kubera ko bavuga ati imiziro reka tuyubahirize uko bayigira kwegeka nta na kimwe ariko mu gihe uzobugiye mw'ivyo bihe mw'ico gihe kizira uzovyubahiriza. Turabaramukije. Burya mu mwuga wo kwegeka inzuki hariho imiziro iboneka nk'inzitizi ku bakenyezi bipfuza gutorana uwo mwuga. Uyu ni Divine Munezero, umuvumbikazi arongoye abandi muri koperative Abavumbi ikorera ku Musenyi ku Mpanda mu ntara ya Bubanza. None kuba ari muri uno mwuga uno musi Divine yabitanguye gute? Jewe natanguye kuba umwegezi, navuga ko natanguye nkiri muto kuva niga segondere. Vyari bivanye n'ukuntu nagenda kwa sokuru nye nkaronka ibintu vy'inzenga vy'ubuki. Hanyuma tumaze kugera kuri kaminuza twararose abashaka kutwigisha ibijanye n'ibintu vy'inzuki, hama tubona gushinga koperative. Hama ni koperative y'abavumbi ikorera ngaha ku Mpanda mu ntara ya Bubanza. Niyo koperative akaba ari je ndayirongoye. Hama nkaba ndi mu bantu nyene batanu bakurikirana ingene inzuki zobaho, ingene umwuga wacu twobandanya twuteza imbere mu kugwiza inzuki ndetse no mu guhakura. Divine kuba ari umuvumbikazi akora n'abandi b'abagabo ntigwabaye urugamba rworoshe, ariko yarerekanye ubuhizi. Ntibimenyerewe koko kuko n'igihe twatangura ahanini nk'abantu b'abahungu turiko turabasigura ko twoshinga ishirahamwe tukazoba muri koperative y'abavumbi ntibavyumva, ntibabimenyereye kuko niyo batubonye twikoreye ibitiba arivyo imizinga benshi baratangara koko kuko bazi yuko icambere coco akazi k'ubuvumbi yuko ari akazi gakorwa n'abatamu, nta batamakazi bamenyereye babonamwo. Benshi bagumye bayigarukako ngo hariho imiziro, nta mudamu yogira, nta mudamu yoba umwegetsi w'inzuki, nta mudamu aba umuvumbi. Mugaje twovuga yuko iyo yari imiziro ya kera kuko niyo twegetse hamwe turashaka kubatanga gutahisha ne haryo utega igitiba hama kikazamwo inzuki turabatanga koko. Je novuga ko bitaraba ngo n'umuhungu canke n'umugabo canke n'umukobwa canke n'umudamu, novuga ko atamuziro ahanini zoba zishimikiyeko, ahubwo igihambaye ni kubahiriza ingene vyegekwa, ingene zorogwa, ivyo bihambaye ukamenya ati jewe igitiba canje ndagisura uku, indani mbega iyo hajemwo amatuza ndayatuza uku, iyo hajemwo ubunyegeri ndabigenza uku, iyo ibimamara bishaje ndabihindura uku kugira ngo za nzuki ntizihave zigenda. Amahirwe ya Divine ni kuba afise umufasha amworohereza anabona akamaro mw'iterambere ry'urugo. Je umufasha wanje novuga vy'ukuri kanyorohereza 100% kuko arabona akamaro ndabikuramwo. Ikindi naco niyo agwaye agakorora ubuki ntibwigera bubura mu nzu, nama namuhaye nama namushirira, ahubwo arabinezererewe ko cane kuko sinigera ndamubwira ngo habuze iki vyose ndavyikorera, kandi akaca abona menga n'umwuga vy'ukuri winjiza ariko udusavye uburyo buke. Ubundi bwo umwuga w'ubuvumbi ni umwuga mwiza kandi ushobora korohereza abapfasoni mw'iterambere ryabo. Ngaka kamo uyu mupfasoni atera mwebwe mwese mudukurikirana na cane abapfasoni bagenzi biwe. Hamaje akamonotera abananiza abo bakenyezi baba bashaka korora inzuki, bashaka kuba abavumbi. Cambere coco nuko botahura ko umuntu wese ubu ni impano aba yarahawe. Umukenyezi wawe, umwigeme wawe vy'ukuri ubona ko afise iyo mpano yo korora inzuki akanazitinya, nawe n'ubwiwe akanabikunda. Je mbona yomureka akamuha akidegemvya akazorora kuko tugiye kuraba ni umwuga co kimwe n'iyindi, ni umwuga ndetse unaryoshe no gukora, ni umwuga vy'ukuri ubona ko unasiga n'ubwenge iyo uriko urihweza indani mu gitiba ingene bimeze, ugaca uraba utuntu nyene utuntu worora uko muga ku kintu kivamwo ni ikintu c'agaciro cane. Mbega ivy'imiziro wewe bivuze kwiki? Ufise ico woterera kugira ngo inzitizi zikumira abakenyezi zikugweho? Twandikiye muri commentaire ubwico ushikirije.